mbega ku ruhande rwa leta y'u Burundi hoho nta kibwirizwa gukorwa kugira ngo ibiciro bisubire hasi turetse guhamagarira abanyagihugu kugwiza umwimbu. Mbega ku mafaranga mvamakungu kandi avunja ku giciro kidasa kwara gacerere muri leta muri kino gihe. Uko buca uko bwira ifaranga ryo Burundi rabandanya gutakaza agaciro dufatiye ku gaciro k'ifaranga mvamakungu. Ubu gushika ubu idolari ry'abanyamerika ririko riregereza hafi amafaranga 8,000 y'amarundi rivunjwako, aho ni ku isoko yo mu Kinywabi bamwe bita isoko yirabura. Ni mu gihe iduga ry'ibiciro ubu riko rirababa ibice 40% kubw'ivyegeranyo bitandukanye. Nibyo ko leta yamishikiriza yuko umuti wibi azoba ari kugwiza umwimbu w'ibishogwa hanze. Leta y'u Burundi irashima yuko umwimbu bunye wongerekanye, ariko ibiciro biguma biduga ku rugero urusumba ubushobozi bw'umuguzi. Ubwo bushobozi bwo buguma ari hahandi. Mbega ku ruhande rwa leta y'u Burundi hoho nta kibwirizwa gukorwa kugira ngo ibiciro bisubire hasi turetse guhamagarira abanyagihugu kugwiza umwimbu. Mbega ku mafaranga mvamakungu kandi avunja ku giciro kidasa kwara gacerere muri leta muri kino gihe. Biraboneka muri no misi ndetse no mu misi heze ko ifaranga ry'u Burundi ugereranije n'ifaranga n'amafaranga ava hanze muri rusangi, na cane kuri ifaranga ry'idolari ry'abanyamerika hariho ubutandukane bunini, kandi usanga iryo dolari rizimvye kubera kumbure muvuga muti amahera y'u Burundi ariko arata agaciro, mukavuga muti kandi n'ibiciro vy'ivyimbugwa nkuko mwabivuze bica biduga cane, ndetse hariho n'abavuze ko vyaduze ku rugero rwa 40%. Nivyo nkuko tubibona hariho iryo duga ry'iryo faranga. Mugabo nagomba kubanza kwibutsa abenegihugu bose bariko baradukurikira ico ubwa mbere bivako. Ikintu nyamukuru bivako nuko iryo faranga rirondegwa na benshi, naryo ari make mu gihugu. Rirondegwa na benshi gute? Ngira ngo mugiye mukaraba ibintu dukura hanze, ukaraba mu masoko ibiva hanze, ukaraba ibyo dukoresha mu nyubako, ndetse na bikeyi mu vy'ifungurwa, ukaca ugereranya n'ivyo twebwe dusohora kugira dushobore kwinjiza iryo faranga mvamakungu, usanga ari bike. Aha rero niho mu bisanzwe niho novuga ko hazirikiye. Muti rero leta iriko ikora iki? Nivyo, leta ntiyicaye kuko yaramaze kubona neza yuko ikizotuma ivyo bintu bihava ari ukubanza kugwiza umwimbu mu bisata vyose, cane muri vya bisata bitatu nyamukuru: uburimyi, amahinguriro, ndetse no mu bikorwa bituma abantu baja hanze bakazana amahera mvamakungu. Ikindi ca kabiri nuko abenegihugu twese tumenya yuko tugabanya gukoresha ibintu biva hanze mugabo dusanzwe tuvyifitiye ngaha mu gihugu, kuko muravye aho muri hose hari usanga uri kurakoresha ikintu cavuye hanze kandi no ngaha mu gihugu kihari. Ivyo rero vyose ni kibazo. Ikindi novuga leta cane iriko irakora no kugwiza umwimbu muri ibi bica bizana amahera novuga mvamakungu, ndetse bigatuma n'ibigugwa hanze bigabanuka. Nibi rero
mubona mu burimyi n'ubworozi twashizemo amahera menshi. Ubutare rero leta yabugize igisata koko kizozana amahera mvamakungu. Murazi yuko twari dufise itegeko ubutare bushogwa leta ironka amakori gusa, itari ifise koko yuko yoshiramwo umutahe burya butare bugurishwa hanze bukaza buzanya amahera akacashikira mu banki nkuru y'igihugu. Ivyo rero ni ibikorwa leta yafashe mu minwe, ibanza guhindura itegeko rizotuma leta koko ironka inyungu nini mu butare zobiri kirimba. Ikindi nuko ngira nkuko mu vyumva mu binabibona hari leta irikirashira umutahe munini mu butare nk'ibi byo mu Kirundo, hariho n'iyindi ahanyene mu Cibitoke iheruka kwemererwa, hariho n'izindi zireheruka kwemererwa aho leta izobifise ibice birenga 50% mu butare buzoba bwashowe. Murumva rero yuko igihe buzoba bwashowe ayo mahera azocaza ashikira muri mu banki nkuru y'igihugu, bigatuma ikigega kibomboka aho kuronka amakori gusa. No ku biciro nyene mwabivuze biduga, biva cane cane kenshi kuri ivyo bintu biba bivuye hanze vyaguzwe amahera mvamakungu ari hejuru. Ikindi nuko habamwo novuga ukwikunda kw'abantu. Mwana bivuze mwebwe nyene bubahwa bamenyesha makuru ndetse n'abene gihugu twese turabizi twabonye bakoma amashi kuvyo mwababarije. Uravye nk'icupa dufate rya Amstel canke ry'Ikiyeri rirangurwa muri Brarudi amahera azwi, mugabo rikaca rigurishwa kugwiza kabiri cyangwa kugwiza gatatu mu bene gihugu, kandi we yaranguye amahera make azwi. Urumva uyo muntu aba ariko riba abene gihugu. Ari naco gituma mu kigega mu bushikiranganje bujeje ikigega ca leta twarashizeho amategeko tuvuga duti amahera ategeza kudandazwa inzoga naya mu kabare gafise novuga urugero uru bongerako 200, ahandi 500, ahandi 1000, arabarenza bose twarabigize neza. Aho rero twe nko mu kigega ca mu bushikiranganje bujeje ikigega ca leta tuba twamaze gutanga intumbero yuko umwene gihugu wese aca aducungira, kubera bafise ico acungirako kugira ivyo biciro bishobore kugabanuka. Ariko turumva yuko leta y'u Burundi ifise umwizero munini ku butare buriko bugomba gucukugwa. Twagomba kubaza mbega nk'ubu mu mwaka mushasha w'amafaranga ugiye gutangura mutegekanya kuzoronka umwimbu ungana gute? Nkuko mubivuze muri uno mwaka ugiye gutangura ugenga amafaranga azokoreshwa 2025 shiri 2026, amahera tuzokura mu butare yaraduze cyane. Yahora ari ku miliyaridi ayo twategekanije no mwaka turiko turarangiza 25, mugabo ubuzagiye ku 200. Naho nyene twagerageje kugereranya, mugabo turizera yuko azoba menshi gusumba ayo rero baramarundi. Murazi yuko bica biza bigasahiriza tukaya tunaronka nayashikira mu banki nkuru y'igihugu, agaheza akaca asahiriza muri vya bindi mwariko muravuga. Nuko niko bimeze, kandi koko turabikurikirana, ndetse no muri integuro y'ibwirizwa ndetse n'iyahora hariho amahera twategekanije y'umutahe tuzoshira nka leta muri izi nganzo z'ubutare turiko novuga turategura kwimba.